umwitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka mu bisata vyinshi bitandukanye, gusa cane tukaza kugaruka ku majambo ajeje gutangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, Petero Nkurikiye. Ibi vyose Petero Nkurikiye akaba abivuze agendeye ku vyashikiye abigeme bahora biga kuri lycée Busiga birukanywe muri Nyakanga uyu mwaka w'2024 bagezwa ko bivye amavuka ku giti c'ishure. Benshi baravuze ko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ubushikiranganje bw'indero ndetse n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bagomba guhagurukira iyi ngingo yafashwe n'aba babikira barongoye iki kigo kugira ngo aba banyeshure birukanwe rwose batunganirizwe kandi akarenganyo gacike mu gisata c'indero. Aho uri wose ndagwaye ikaze muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye, uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'Ibiyaga Binini, umugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze muri ano makuru. Bamwe bati ese yoba yaraye agendwe na Mutima Mweranda? Colonel Petero Nkurikiye yarayiyamirije ivyashikiye abigeme bahora biga kuri lycée Busiga birukanywe muri Nyakanga uyu mwaka w'2024 bagirizwa ko bivye amavuka ku giti c'ishure. Petero Nkurikiye akavuga ko abo banyeshure barenganijwe kubera ingingo yakoreshejwe mu kubahana yerekeye abanyeshure bataba mu ndaro y'ishure. Nkuko tubisoma mu nkuru y'ikinyamakuru Magazine Jimbere, Nkurikiye agira ati: abana bararenganijwe mu kwirukanwa kubera ko imvo z'amategeko zakoreshejwe atarizo. Ingingo ya 35 y'indinganizo y'amashure reglement scolaire ntiraba abana baba mu ndaro interna, kuko bo barabwa n'ingingo ziva kuri 49 gushika ku ngingo ya 69. Aha rero niho Nkurikiye yavuye ahanura urwego nyobozi rwa lycée Busiga gusubiramo iyo ngingo kugira ngo ijane n'amategeko yemewe yashinzwe n'igisata c'indero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwundi atamenyerewe mu vyo kuvugira abarenganywa ariko yamirije ingingo ya lycée Busiga ni Alain Aime Nyamitwe. Uyu yahoze ari umushikiranganje wa President Nkurunziza ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter, Aime Nyamitwe yagize ati: kwirukana burundu umunyeshure kubera yihaye icamwe mu murima w'ishure bisa no gukoresha ikiduga c'intambara bita blende kugira uje kwica igikere. Ico gihano kirarengeje kubwa kazoza k'abana, iyo ngingo ikwiriye gusubirwamwo. Naho abyemeza ingingo yiwe ari benshi, Mama Kayange Marie Space arongoye lycée Busiga we akavuga ko atangazwa n'abariko bavuga ivyabo bana inyuma y'amezi abiri bibaye. Uyu mubikira akaba asaba abatanezerejwe n'ingingo yafashe ko boja kwitwara ku mushikiranganje w'indero nk'uko bivugwa. Bamwe bati rero ubudahangarwa bungana gutya buvuga yuko izi ndongozi zose harimwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Petero Nkurikiye ndetse n'uyu Aime Nyamitwe bagize ico bashikiriza ko bo bagomba kuja kubibwira umushikiranganje w'indero. Ese ico cizere kingana gutyo yoba akivana hehe? Reka tubigaruke ko mu makuru arambuye. Ufyonde subscribe canke sabone rero niba utari wafyonda kugira ngo tuzoshikirane na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yo mu gisata c'indero, politique, gateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ndabaye kazi rero muri ano makuru n'Umuhuza TV. Amajambo ya Colonel Petero Nkurikiye ni amajambo yatangaje benshi. Petero Nkurikiye ngo yaramenyerewe mu kuvugira akarenganyo n'irementanya. Nkuko natanguye mbivuga, Petero Nkurikiye yarayiyemirije rwose ivyashikiye abigeme bahora biga kuri lycée Busiga birukanywe muri Nyakanga uyu mwaka wa 2024 bagezwa ko bivye amavuka ku giti c'ishure. Petero Nkurikiye mu majambo yiwe imbere ko tubigaruka ko mu buryo burambuye yagize ati: abana bararengarijwe mu kwirukanwa kubera ko imvo z'amategeko zakoreshejwe atarizo. Ingingo ya 35 y'indinganizo y'amashure reglement scolaire ntiraba abana baba mu ndaro cyangwa se interna, kuko bo barabwa n'ingingo ziva ku ngingo ya 49 gushika kuri 69.
Nkurikiye akaba yahanuye urwego nyobozi rwa Lycée Busiga gusubiramwo iyo ngingo kugira ngo ijane n'amategeko. Aya majambo Colonel Petero Nkurikiye yavuze yatangaje benshi. Ivyo akaba yabwiye ikinyamakuru Magazine Jimbere ngo yabikoze nk'umuhinga ariko ariga ibijanye n'uburenganzira bw'abana. Ubundi twari tumumenyereye nk'umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo umutekano, mbere kandi kenshi akavugira iperereza ry'u Burundi SNL. Petero Nkurikiye ni umwe mu bantu bakunze kuboneka bagiriza kumbonesha kure abantu bataragira ivyaha, akabibashirako akavyemeza, mbere abatari bakugasanga barejejwe nyuma bageze mu butungane. Hari ibihe benshi batibagirwa Petero Nkurikiye yahagarariye ibinyoma n'irementanya, ibyabikora nibigira nkana abizi neza ko ariko arabesha. Reka tubasangize uturero dukeye. Utu turorero tukaba twatanzwe n'umuhinga mu vy'agateka kazina muntu Pacifique Ninahazwe. Akarero ka mbere, muri Nyakanga umwaka w'2016 iperereza ry'u Burundi ryarafasha Juda Edi Close Nyongera na bagenzi we. Mu gihe ariko arasambishwa, Edi Claude Nyongera yaraburejwe igufa ku rugero rwatumye acikana. Ku rugero rero kugira iperereza rinyegeza ivyo ryakoze, ryashize ikiziga ca Nyongera mu cumba kimwe c'iperereza, riryamika ikiziga kiboheweko grenade mu gikiza rirayituritsa, ikiziga kirashwanyagurika. Petero Nkurikiye yatangaje ku bamenyeshamakuru ko uwo musirikare yahuje grenade. Bukeye ikiziga ca Nyongera catuye mu buruhukiro rw'ibitaro Hopital Rwakaridi canditse ko ari umusirikare atazwi uwo ari we. Bikanavuga ko kandi inshuro zishika zitatu Petero Nkurikiye aramaze gutangaza ko ata muntu n'umwe anyuruzwa n'inzego z'igihugu akaburwa irengero. Mbere navuze ko isekeza ndondeza bene umukuru waryo aribo banyuruza abantu bakaca babeshira leta y'u Burundi. Ico Pacifique Ninahazwe ngo yamubajije atarigera yishura ni impamvu ndondeza inyuruza indiri z'abarundi hanyuma leta ikinumira, igipolisi kikanuma, iperereza rikanuma, ubutungane bukanka gukora. Ese ngizo nzego zose zoba zikorera ndondeza? Mu majambo yiwe kandi Petero Nkurikiye ntatinya gufata umutama w'intwaro Burundi bufise. Umutama Petero Karaveri Mbonimpa we akamwita inkozi y'ikibi. Mbonimpa yanditse amateka akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu myaka izoza, ngo abarundi b'u Burundi nawe bazomwigako kuko azokwandikwa mu bitabu. Nkuko Pacifique Ninahazwe abivuga, Mbonimpa yatabaye benshi cyane harimo n'abasendede FDD bakiri ku rugamba, n'inyuma yaho yarishwe n'iperereza Imana irakinga. Yiciwe umuhungu n'umukwe, yagizwe impunzi kubera uguhamwa, ariko no mu buhungira abandanya kugwanira iteka rya buri muntu. Uwo niwe Nkurikiye yita inkozi y'ikibi. Kandundura ka Petero Nkurikiye kabonetse muri Nzeri umwaka w'2021, aho Petero Nkurikiye yerekana imbere ya za televiziyo umupfakazi w'imyaka 18 yitwa Krista Kaneza, amuzana yambaye amapingu, abohanywe n'abakozi b'iperereza bamwiciye umugabo. Thierry Kubwimana kwigenekerezo ya 25 Munyonyi umwaka w'2020, aho niho Petero Nkurikiye yihaye barayagiriza Krista Kaneza kari we yipfakaje. Nkurikiye ntiyanatanze kandi icemezo na kimwe nkuko atavuze impamvu umupfasoni n'imyaka 18 n'amezi 3 gusa akoze ubugeni, amaze ukwezi yibarutse yari gufata ingingo yo kugandagura umugabo wiwe. Ico hishije abarundi nuko Thierry Kubwimana yagandaguwe n'iperereza kubera amabanga yarazi mu bijanye n'icukurwa ry'ubutare mu ntara ya Cibitoke. Icukurwa ryakorwa n'abarusiya bafatanije na bimwe mu bihangange nka General Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere. Umwe mu bakozi b'iperereza yarejeje Krista Kaneza bageze muri parike. Ako kanya nawe nyene ashajanwe mu iperereza gukubitwa na Colonel Alfred Inosa Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati. Krista Kaneza rero yahavuye arekurwa muri Munyonyi umwaka w'2021 bikozwe n'umushikiranganje w'ubutungane kubera ko yabona akarenganya umukenyezi ariko arakorerwa. President Ndayishimiye nawe yavuye ahagarika ibikorwa vy'amasosiyete y'imbubutare ayageza ko yakoranye n'ibihangange mu kwiba ubutare bw'u Burundi. Aha rero ngo ntawo dundagura rwose ngaheze ibinyoma n'amaremetanya Colonel Petero Nkurikiye amaze kuvugira, akiyobagiza amategeko yose akingira kiremwa muntu. Pacifique Ninahazwe akabandanya agira ati, basokuru bati nta mwaka udakura inkumi. Ababonye Petero Nkurikiye yubahutse kuvugira abana bariko bararenganywa agasaba ko amategeko akurikizwa, abagize bati mbeye mwe Petero Nkurikiye yafashwe n'ibiki? Iwe amategeko arabaho koko uko tumumenyereye hano
ngaba yavuze ko abo bana hari abansi b'igihugu babatumye kwiba. Ariko rero burya n'abarenganya abandi barafise umutima babwira ko akarenganya ari kabi kandi ko ivyo bakora atari vyiza. Bamwe bati ese twoba tugiye kuronka imvuga kuri nshasha mu Burundi? Ese iyo bagiye kubandanya ingendo yo kuvugira impahazwa? None kubusho bw'iperereza bwuzuye impazwa nyinshi ko iperereza ribandanya kuruza abarundi atacamira, bagiye kubatabariza nabo. Ese Sawuli mushasha yo bagiye gusubira kuba Paulo ngo tubihe iminsi igihe nico kitarya ruswa? Ariko rero ico Nkurikiye avuga hano kirumvikana. Aba bana birukanywe muri lycée Busiga nibarenganurwe, bakubitwe ngufi, basubizwe kw'ishure, bagume bahabwa irindi shure, bapfume bahabwa irindi shure ritari lycée Busiga. Ibi bikaba bihejeje gutangazwa kandi na Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode riharanira agateka kazina muntu. Iyi ngingo yo kwirukana bano bana kw'ishure kandi n'ingingo yavuzwe ko n'imirwi myinshi itandukanye y'abarundi, yoba ababa hanze y'igihugu canke se ababa imbere mu gihugu, aba bose barabigarutse ko. Ariko ngo no kubona umwe mu ndongozi z'igihugu nka Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, nabo bivuze ko ni icizere, nibitanga icizere ko iyi dosiye y'aba bana ishobora gukorerwa ko ikosa bagirijwe n'ubuyobozi bw'ishure rwose rikaraba ubundi buryo ritwarwamwo. Mu yandi makuru kandi haravugwa ugufatwa cyangwa zo kunyuruzwa kwa Engineer Bizimana Cyrille. Ese yoba yaratwawe he? Uwe munyagihugu yahagaritswe ejo hahise n'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege, ntawe uzi iyo yatwaye. Uyu Engineer Bizimana Cyrille afise imyaka 44, avuga ku mutumba Biganda komine n'intara ya Muramvya. Arubatse, afise umukenyezi umwe n'abana 5. Urugo rwiwe rukaba ruri muri quartier Gikungu Gihosha Rurari, ni muri zone Gihosha muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Uyu Engineer Bizimana Cyrille ni umunywanyi w'umugambwe SNL Burundi ku ruhande rw'umushingamateka agatorwa kandi akaba ari mu ndongozi zo mugambwe mu karere Kirimiro Mugamba nk'uko bivugwa muri iyi nkuru. Uwo mushinga ntahe yahoze kandi arongoye ishure ry'imyuga riri mu Kigobe, aho benshi bita ku ishure ry'Abashinwa, ni mu gisagara ca Bujumbura, aho yarirongoye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ese Engineer Bizimana Cyrille yahagaritswe gute? Mu mwaka uheze Bizimana yari yaragiye mu gihugu ca Qatar kurondererayo ubuzima. Yari yagiye kwigenekerezo rya 2023 Munyonyo uwo mwaka w'ibihumbi 2023, aho yarahamaze umwaka. Hirya y'ejo rero kwigenekerezo ya 2026 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024 niho Engineer Bizimana yavaho muri Qatar atashe mu gihugu c'amavukiro, yaje n'indege ya Ethiopian Airlines. Kwigenekerezo ya 27 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024 niho Engineer Bizimana yashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege yashitse isaha 9:30 z'umuhingamo. Mu gihe Engineer Bizimana ari mu kibanza c'ingenzi ziteza ko ibidodo ku bitabo vy'inzira, ubwo nyene yaciye ahagarikwa n'abakozi b'iperereza bari baje kumutegera. Aha baciyemwo aka telefone yiwe ngendanwa n'ibindi bintu yari atahanye mu muryango, baca bagenda bamujanye nk'uko vyemezwa n'abakozi bakorera kuri ico kibuga c'indege, bamutabariza inyuma yo kubona uburyo yahagaritswemwo. Amakuru dufise kandi yemeza ko n'umuryango wa Engineer Cyrille Bizimana wari waje kumusanganira ku kibuga c'indege utigeze umukubita ijisho. Kuva rero Engineer Bizimana Cyrille afashwe, ntawe uzi abakozi b'iperereza bamutwaye, eka ntawe uzi icatumye afatwa nk'uko ababivuga babitangaza. Ubwoba rero ni bwinshi mu muryango wiwe nyuma yo kumenya ko yafashwe. Ubwo bwoba kandi ni bwinshi ku bakozi bo ku kibuga c'indege babonye uko yafashwe, basaba inzego z'umutekano arimwo igipolisi c'u Burundi gufasha kumenya iyo Engineer Bizimana yatwawe. Basaba kandi umugwi wigenga w'agateka kazina muntu CNUDH kwihutira kumenya iyo uwo munyagihugu yatwawe kugira ngo ntagirirwe nabi. Bamwe bati ibi niba koko yari ku ruhande rw'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa, birashobora kuba bifitaniye isano n'ibiriko birashikira abanywanyi b'umugambwe SNL ariko bayoboka ku ruhande rwa Agathon Rwasa ko vyo bariko barakorerwa muri ino misi, kuko benshi muri bo bariko baranyuruzwa abandi bakaburwa irengero, cyane cyane bamwe bakavuga ko ibi rwose ari ibiriko birakorwa kugira ngo amatora y'umwaka uza umugambwe uri ku butegetsi ntuzogire uwundi bahangana.
uko hari n'ivyatangiwe gushikira abandi bafise iyindi migambwe itavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. Ese ibi bizoherera he? Dose tugiye kubandanya dukurikirana ndetse tunatohoza ko tuzobageza ko uko tuzoronkako amakuru. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzicikanwa n'adushikiriza usangize kandi n'amakuru bagenzi aho bari bose kugira ngo baje mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi mu gateka kazi na monopolitike ubutungane n'ibindi vyinshi no muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.